What's up guys, nizere ko mumeze neza. Alors uno munsi reka tugire ikintu kiri different. Tuza kugira video reaction. Alors ni ikintu novuga ko ntaheruka kugira, wanashaka nari naragihevye bikaba byaravuye ku mvo nyinshi. Okay, nta mvo nimwe hari. So ni igiki cyatumye uno munsi mvyuka niyumvira ati okay, reka ngire video reaction. Kubanzi muri mwebwe murazi ko ndi mu big fan wa rap na hata career nigeze ngira. So my man Saz the Great hamwe na team yiwe bara droppinze i projet nshasha. Kuba tazi Saz the Great ni watwaye competition yangabire y'uyu mwaka, akongera yarasanzwe ari umu upcoming rapper kandi agumazana ama projet ku yandi. Mu new artist ari karakora cyane, ça se voit no mu bikorwa byiwe, donc je ne peux que lui souhaiter bon courage. Et de l'autre côté, de ce RedbhuL na Chan. Jewe personnellement natanguye kumenya RedbhuL mu masaifa ya Jisho Rain. Kandi kenshi niwe bakunda guha verse yo guheza kuko bamutazira umwami w'ama punchline. Urumva umwe yama biryosha ku kanyuma kandi uri kurumviriza rap yiwe uco bitahura igituma. The guy is just a monster. Chan nawe namumenye muri cipher ya Jisho Rain. Numu upcoming rapper cyo kimwe na Saz the Great, kandi iyo uri kurumviriza ama verse yiwe urumva ko agenda araduza level uko projet nshasha isohotse. Reka tugaruke kuri iyi projet yacu uno munsi. So iyi ndirimbo bagize choice yo kuyita imiriro, sinzi ko ari imiriro yo kumbabura cyane, mais imiriro, donc nizere ko aussi iyi ndirimbo azoba ari imiriro. So let me put my headphones real quick. Et c'est parti. Imiriro. Chan, Saz the Great, RedbhuL. Kunze déjà au kaboro ka karao. Tu vois? Ola zomi amone topa kumandaba sefa yarishano niyo mpamva kumahara fate kumutima this time muragwara kareka visite none base ko dutaha erega ni fraud ibi biboro biri hot drago kumukoro nshira kuri miriro mpora mubi. Shout out to director w'uwo clip, ndakunza ama movement like nama kara atandukanye ana mwijoro hajya haboro bari kuri background yera iga vert iga lightning, super great. Koga kuko nkunda imirimo bamfata nk'iciza kuko nkuri bidigo dufashwa n'umukama niyo mpamvu tudakwama since buja turi hot sangira gatina drama na mukobwa rutamere nubwo yosa nkari hana bikundira uramaze gusohokana na Rihana wumve byari byo. Beje that's why badufana ukuye tu kuri pake ni nk'umutwe w'inkutagira amahembe ni nko kugibure muri banke bisaba jama baruta bajama banyu dusangira byose kanatsinda bari duwe kuri blage wapi sinitwara nk'utazi cyane ngira ico ntinya kameme sino just tu kuri pake telefona ni wabona bure muri boîte turi gado gira sutu guhate uduhit umudemo n'amadread ku mutwe nivyo byatumye umushena he ngo duhita tukwa ngo madrede ku mutwe ngo nivyo byatumye umujene we urukura twataka rero dufse madrede. Naye ntanguye kuja muri mood ubunyaraba visage cihinduka. Bro, see fresh, okay, turafsa madrede none ntiturabantu nk'abandi kandi hariyo stereotype y'abantu dufsa madrede. Okay, reka sinda birebire gusa aho kanusi aho kanwapi kira komite umusuka kwimitaye nona nkunza tubife ko ntakundi ibibazo ni wangora nkubise sindabikora photo mani kwanza ntana yariyo gute wiyumvira abantu nta yariyo vraiment. Ibyo namanda bivuga no mu yandi ma video yanje ati muze music industry yo ngaha biragoye ku making a money, kugira vraiment surviving utegeza kufise ikindi kintu ukora apa, otherwise biri very difficult kubeshwaho na ntuze gusa na music ngo ni passion. Uri mu artist naho yijamwo à fond nugire conscience y'ico kintu
kandi utaza baribo uretse inzoga foto no kuzunza mabuno nta kindi bashoboye siyo gusa nino bariyo duhora on nk'abazamu tujya story n'abafan turi focus kuri rap ibyo dukobwa no time why could I rap I just wanna have fun rap ni nk'ikiroberi narinjiye no bitanze nka joga turakira imiriro twama turi high naho muba muri low naho birinde niga kuri biri Saz the Great sishimi stari tugacira imiriro 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 Banyita the great n'inzuba kumutaga man n'abastobo kumusaga bamenya bike ushatse byinshi byo gucanga bikundira kanoti ni kanoti y'abatama nitwaje gukwa mu biza turacana masahara geze turashitsa banataha narabivuze ubuherutse nje icyo rero nkundira Saz afise still uri kurumva flow yiwe arajana ni beat ni ni murekane n'ibirofa byanje gukiza ingwara twacaguye kurapa no gusenga imana birababaje kubona byinshi bivugwa bisambura bitubaka uzobona ingaruka birababaje urazi ko mpejeje kuromara ku muntu ngaha hariko ndabona terima nari usi traizo maze wait gato yansubiza inyuma gato twacaguye kurapa no gusenga imana birababaje kubona byinshi bivugwa bisambura bitubaka uzobona ingaruka unyene man traizo wagiye he ntitukibumva bena RedbhuL nzogira video ku artiste baje bagaca banyika ahubwo nimumbwire mu makommentaire birababaje kubona ingero yimuka basa n'intibibuka muzobona ingaruka yes turi ndani mani twe na cosmos cyana fisi gani dasi cyo kirosi inspinitive dus matata Christophe Colin man du mu philosophe industry ragowe kukitagira aba rapper bahari ni yeah, good point. Music industry nga ntaba rapper vraiment dufise. Cendibuka à l'époque yaba 90 vraiment hari ba Prezi ba Nde ba Stickman ba mais vraiment vyagiye byakwama barazima kandi nta novuga ko atagaciro babaha nk'ubwa mbere à l'époque niyo badomina ubunya umengo ujuda sohoye za ndirimbo za nisanze umva ziya ndirimbo zouk compas je sais quoi kuko murabona même n'aba artistes baje nizo ndirimbo nyene baca basohora aba rappeur nimuze vraiment nimuze iyi industry irakeneye rap game twebwe abandi dega barahaba dushima ibyo dufise niyo mpamvu tudasaba abatuzi barazi ko atawuzi ubutugaba umutima ni munini yerega gumatanga yakuza adakundwa none we waguma kunda naramukunda sana hama mwibira kabanga niwabona ibikayangana mwizura bihunga erega ni so ibi biboro birisha erega ni cold is rapping erega barazi ko ukunda ariyo so Lisho yibi byose uruwanje nguwasho Ntukivutse cyane gose ico utari buhindure Dufashe umugisha umenye kubugira ububure Mpanurira babaza ariko niyigukangura Atari igice inzoka imiti yose je numbirura Ndavuga sivura ndiki ingwara je ndagibona Imenigiza amanyamerega barayikona Hura pasi tombora uzotsindira muri rona Naho ufise ibyo udedemba ndakubwiye hora Ati Umeze nka dragon turakira imiriro twama turi high naho muba muri low naho biri hade niga kuri biriyo turasisha imistari tugacira imiriro abarapa bawumvise uko tubagoba tubasumba imistari wacu ntaco bahanoba bibidiri man nabitanguye nka joke no sigaye nkora rap nanje bikanera ubwoba I ain't fuck with the sauce but they call me Casanova nkundi songs za Africa that's why mfana nova na numwe ari juge muzabo ziri ndakunda ukuntu baza baragira shout out baza baracishamo aba artists ya super great over shaka guca buri nzu nk'icabona ca Yehova Yamandi RedbhuL nkavyo kandi Pepsi this is how we do ngo nkwereke best team bayeho kubuna imana ntinishuza renti umudemu wawe ntawaguma nyita besti ngo umudemu wawe waguma nyita besti kwanza niyo ni sujet iri très intéressant genre
les meufs abantu mwita aba bestie abo ba bestie c'est quoi oh shushu ngo mu bestie ntugire kibaza umu bestie bro numunegere nkanje ndazi cyakeneye gute ari umu bestie abarindiriye habakantu swate muhebane canke iki pap ashune wo ambera duca simbirako so guys be careful abonye bita aba bestie wapi kabisa demu bumva tendi ngwano batanesha kuko nkunda mere gusa abandi bose ndababesha nibatahura impamvu mbandi busy everyday why ndabi mu rukundo kandi ndumugira neza zanye bifu z'uburofa nkurungika gukina naso abafana nguma numva barikrama maraso kurapa ubujinga man ivyo nivyo bazi no kudundika mu ikoto umengo bagira ku maraso wakuzanye wanje ntumurozi ndaguhonda gose nk'ingoma z'abaporoti mwicira Ikiwele hundia na rap game, umwanya wose ni beef, clash. Ico nico kigize rap game. Tijendu wambere ati wowe umubono, you know, ebana kugira nawe uzane something. Mukiyaya nkaguhamba ku musozi nibavaho bari bagenda nk'amatoroti data ya marimu yakeneye mbarira bwira faraho ko nipowe yigarira ndagutera ibuye ndagutera marira ntibashira abana bo babire basumira inda muri game harimwe ababizi ntababaga mistari ni AK47 bwira papa rero nuhiga ibindi rigara ryo kumutaga niryo kuraba isura ntibisuzu by'abadada Man, you guys kill it. Kawan kamu sudah guys. More. Hey, Saz the Great, Chan, RedbhuL, my man, guys, thank you so much. Jewe misisi mbonye projet nkizi ndaryoherwa vraiment kandi ndibaza hariyo nandi ma projet ari encore bariko barategura so I can't wait. En tout cas byari ivyo guys mwakoze cyane kwa mwakurikanye iganiro comme d'habitude nimba mwagikunze muragico mutegeza kugira hit that like button mwongere mu sharing nababwiye mungire mu commentaire kuko ndiko ndategura video ku artiste banyitse muri music industry tutazi iyo bageze donc ni nkubitire mu commentaire mumpe amazina kabisa ashobora kubataginga mu tagging bagiye Jenso Zerenga je vous dis à la fois prochaine pour un nouvel épisode. Take care of yourself and I tell you next time. Peace.